Chelsea impamvu ngo Big Four nakwa no kwiyumvira Big Four cyangwa kwiyumvira Premier League utameze neza kipe imeze neza ninde atavyemera eka nta Chelsea ndabona imeze neza byaye ya kaga foto ka Chelsea ndembe FC kagiye mwico nemera mu banimero 2 naho ranemera bakaze kukijanye n'ama recuperation bisaka naho ndamwemera gusa yarabonye umupira ingene ukinwa Chelsea the Blues ku mwanya w'10 nako ku mwanya wa 5 no mutagera ku 10 mu gihe Manchester ya mbere mu 13 equipe Chelsea difference y'amanota 3 mugiye atatu banataka imbere ya Man City aho aferi za Arsenal hari za Aston Villa na equipe Liverpool Mike equipe ya Chelsea vyo mu igori ntitunabigarukeko ku nimero 2 bafise Reece James bafise Malo Gusto ushobora kwakinisha Wesley Fofana ushobora kwakinisha Axel Disasi yego kandi Disasi na Fofana bashobora gukina muri Axe ufise maestro uno musi akomeye umugabo yitwa Levi Corwin ateye ubwoba Corwin ndamubona equipe nationale y'abongereza imisi twabonye make gehira kwiye agomba akose goika kiri muta ubwo ba Stones baragenda none abagoshe babiri bahurira muri Axe cyo bakinisha mu yihentumbero hajya Stones akinisha kubamvu uyu Levi Corwin na Gay biragoye bose n'abandi baragoye kutumukonvoka arashaka kumukonvoka yafu nukuvuga nibaza ko Gay muri projet ya equipe nationale biragoye kuko amaze no kwa muteye kibanza erega Levi araza kukironda kandi Levi twabonye ko ari stable mwe nari bavunika kenshi les amis iki kibanza si cage iki kibanza ni cha Magwaya mu gihe Magwaya ameze neza nta gehiyo tumwa ko muri equipe nationale nimba equipe nationale y'abongereza itarategura gusezerera Stones na hari Magwaya mu gihe ufise Gerard Braithwaite ufise Mark Gay na Levi Corwin ariko yongeramwo na Benjamin White ashobora kugaruka muri equipe nationale nyuma yuko ibibazo yarafitaniye none umugabo wa Southgate yamaze kuba agenda ariko ugira kabiri kuri bashobora kuba ari akiri iyi ni equipe ya Chelsea abantu babona saison 2022-2023 nako saison 2021-22 on a turi saison 2024-25 raba bakinyi basigaye mu Chelsea yari ifite cyo gihe wende ko nakubwira oravye Axe yabiri muri Levi Corwin iri mu Axe mumbe rongi byo gutunga effective nini ngo Chelsea bitangwa no musira bakinyi Chelsea yari ifite cyo gihe equipe ya academy nu baravyamanye ikagira mediane iteye ubwoba ya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza nivo isigaye ifise umugabo witwa Moses Caicedo nivo isigaye ifise Enzo Fernandez wakuramo Caicedo kazana Ravia wakuramo Fernandez ukazana Dros Barihari wakuramo Cole Palmer kazana Joe Felix ariko gutanguza Felix cyangwa gutanguza Cole Palmer si senkani oya hari ikintu muri hombe Palmer ari hejuru ya Felix ya ari hejuru kubera ivyo amaze kutwereka muri Chelsea the Blues mugabo bwiza Felix afise unamuzi wafatwa n'igihunga cyo kuvuga ngo nimba tubuze Cole Palmer tugomba gufata izindi risk ni Felix acaza direct ibaze ko nimero 11 uyu mugabo Enzo Maresca yamaze gutora line up itangura mu kibuga vyararangiye kundwi ya kangahe kundwi ya kane gusa niwe wenyene urafise Jadon man Sancho yarishe bisaka Sancho ateye ubwoba Sancho abwizwa kwiyadapta ko yisanze ubundi naco kibanza ga Chelsea yarifise mu kibazo sinzi ko mwabonye video 11 byaranse ko Modric agifata byaranse yuko nguko hafata uno musi Sancho ari yizi yawe Icizere match zibiri assist zibiri hariho action muri match yakubise dribble Edson Alvarez ndabura ikintu kimwe nobwira abantu dribble umva Neymar nyene ari ngaho aramujana naramugarukana Edson aratemba biri agita gutambisha kwa sumuntu apana kwa Sarsa niyo yihuza Sarsa kabisa ugire Sancho ugire Modric ku nimero 11 ugire urusoro rwa Noni Madoke ku ndwi ugire na Neto Pedro Neto kuva kwa Wolverhampton mu backup ku nimero 9 Jackson Nicholas ugire na Christopher Nkuku bro equipe ya Chelsea no makanida twara Premier basi tureke Premier League ugacukira umenyereza mwiza neza Maresca nka Maresca nataja muri Big Four bamwirukane apana kuvuga ngo yabaye 5 cyangwa 6 Landry bandondere ikiganiro uvuga ko Chelsea initwara IPL hari ikintu wemereye abantu go akugarize uvize nakubwira ikintu Chelsea iyirukana rya Maresca nibaza bashingira ngo yabaye wa kangahe cyangwa akabuwa 5 Maresca batumura umukungugu batumura se biyubatse mwari muzika zobyuka nanje nico ndiko nakubwira ko se ngo nyabwabwira abantu ko Chelsea takina no makayanze kucanda
uri kuraraba ushingiye ku banyegori nka bapendereza ariko baragura n'uburyo ari kiraro kritamwo n'uburyo ari kuraro kritamwo ucuzuka raba eske bazoshika hehe Chelsea de Blues mugabo no munsi Maresca yamaze ko atora ivyiwe Chelsea ifise projet zibiri sinzi ko mwayibonye hari abakinyi baje kugira ngo bakoreshwe muri equipe nkuru ariko n'abandi bakinyi baje bari muri kazoza ka equipe ya Chelsea nk'ibi bintu bigeze kora kuri ba Mohamed Salah ba Romelu Lukaku ba Kevin De Bruyne ba Michy Batshuayi harabo vyarangiye bataje muri projet ya Chelsea ari nabo vyarangiye bagarutse burya nabo ba Mason Mount mubona beruka guca muri Chelsea yatwaye igikombe batami Abraham bari si James barabana ba academy bamwe mu bari baragiye baratizwa agiye atandukanye equipe maze gufatwa na fair play financier itari burokrite umugabo yitwa James Frank Lampard agarukana Mason Mount yaravuye muri Vitesse Arnhem aho umwanya ari si James aho umwanya Tammy Abraham n'abandi bagiye batandukanye kivuze ngo equipe peu importe circonstances bazisanga mu myaka iri imbere bafise equipe nziza yaba iyo bafise yaba ni yabakinyi bari hanze uvuga ko no munsi na Strasbourg ni gwaho ubuze umwanya kwaceshwa gutizwa kwa Strasbourg cyangwa gatizwa mu indi equipe yari yose ariko karonka yo gukina rero Maresca nemera akazi bwa mbere ariko arakora kuko nimwe mu bagabo bayi decisive hakiri kare yakoze pre-season nkuko umugabo yitwa Mauricio Pochettino yakoze pre-season ariko Poche Dinpara yarabaye imvune z'urutavanako ariko no munsi uwo mugabo yitwa Enzo Maresca nimba ari kinagwanye naco sukuronda resitagwa no kubanza karonda ko equipe yewe wa consistency cyane cyane mu gutora 11 bahoraho muri ico kigundi c'abakinyi benshi rafa yafara 11 babanza mu kibuga yafashe risk nk'umumenyeza akomeye nkuko arakomeye ariko Jackson ni titulaire c'est ça Parma arakomeye ariko Madueke yari explosion umwanya wose yahawe Parma ndabakinisha na Madueke abona ko ibintu byo kugerageza ugafata Enzo ukamukinisha ku 10 ugafata Romeo Lavio ukamishamo na Caicedo bidafunctiona avuga ati Enzo ni numero 8 atora batatu biwe muri style nziza kandi Cole Palmer no munsi ndemeza ko umusaro wiwe abatari bakabarura ibitsindo mugabo uruhara zogira mu kibanza Chelsea zoronka no munsi Palmer uruhara ruzoba ari runini gusumba ubwo yagize mwakweze Pascal mwakweze explosa individual mugiye no munsi uraba Palmer akora akazi Madueke akaba yagakoze Jackson akaba yagakoze uziko kuva 2023-2024 nako 22-23-24 oya nino saison 23-24 dore ngo muri 2023 kuduga uziko Tadio uno munsi raba decisive cyane nka Dio yakora Palmer na Jackson hagakurikiza ba Watkins hagakurikiza ba Kai Havertz na Bukayo Saka Enzo Maresca uno munsi uharuye abamenyereza baheruka ko babikora vuba cyane haheze niwe inyuma ya Pep Guardiola tsinze match zitatu à l'extérieur muri EPL mu ntango yigana no kuvuga ngo biriko biramworohereza turazi ko Reece James nagaruka n'umukinyi mwiza tegezo konde gubanya kwa Chelsea mugabo namose kutagira Reece James kwa Chelsea birasanzwe Marogusto ariko reponda president na kwijana Marogusto natabari uno munsi twabonye Wesley Fofana ni mwiza cyane tumuzi ko aratsakira nk'umulateral yexplose akina muri axe central yamaze kugaruka muri equipe nationale bivuze ngo no munsi deja fise solution amaze kubaka equipe atamukinyo uno munsi suffering ino style Cole Palmer kinamo Randira ivuze neza urabona Cole Palmer bakorokane Joao Felix kandi nunamubura burya ni nayo style rega Modric akinamo Modric n'ubwo mukinja ko mu winga muri no style ya 4-2-3-1 no mudisi mwiza nimba umenyeza ashobora gutora 11 bebeza kundi ya gatandatu mugiye mwibuke ko mwaka weze Poch niba uri uratangwa gutora 11 biwe muri FA Cup akina na equipe ya Brighton and Hove Albion Premier League bari bageze kure kundi ya 10 kandi sezo yaswe kurangira tararonka 11 bahora barimo Madueke n'abandi yagiye kubatora mu gice cya kabiri cya sezo ibi bigarukana kumuha amahigwe numenyereza ariko atwereka kari capable gufata responsibility rimwe na rimwe kwicara ku mukinya akamubwira ngo rondera forme zikuvugira ariko kandi uri karabikora gabwa umwanya abatari bake banga Jackson ko bakunda Christopher ngo kumugabo statistiquement igihe nguko yamaze ari mu mvune uno munsi nta kinarempoza cyo tuma twara ikibanza cha Jackson ariko aritwara neza muri no sezo
Rose Jackson afite ibitsindo bigera kuri bingahe ibitsindo bine contribution ibitsindo bitandatu mu match zibiri ibitsindo bine na assist zibiri mu nkino zine za EPL ku musatiza akina nimero 9 si mubi Cole Palmer statistique z'uno musi wabonye ko pass decisive zaduze gusumba mwaka uheze ko yagaragara tsinda no musi afise abantu bakora ko kazi nawe agakora kajejwe rero remeza ko Enzo Maresca nitaye kuko bazorayisisa cyangwa zonanirwa mugabo aratanze sinyari ikomeye cyane hari ikintu atoreye umuti paraporo y'abamenyereza bitwa ko baheruka kwa Chelsea ikompris James Frank Lampard ko Frank Lampard bujya subirirwa none mugabo azwi ku izina rya Thomas Tuchel nawe nyene afite effective nk'iyi akanagwa gufata responsibility nk'inije ndekende kujera effective Maresca amaze kutwereka ko afite touch yo kujera effective kandi nimwe muri qualité ekipi bikeneye kumumenyereza kugira ngo ico guprogressa na chancane kwizi ekipe zisaba kinibeza nta nikibazo mfise ko azova hungabana kwera imvune kuko chaque poste ni buri bafisa babiri canke batatu kandi bameze neza nuko kuri ekipe ya Chelsea nta nje turi burenze ko kwera ko ndabona umwanya watujanye mu kanya gato mugenzi wacu araje